ariko mwe ikintu kimwe batubwiye ngo ntihagire ikosa na rimwe dukora. Umvize ndakubwire mwananye, umuntu reka kumukorera ikosa nawe akari gukorera kuko ubu yakwiteguriye. Uzi ngo ameze gute? Uzi ngo usanga ari kumwe nabandi. Beje bamavuga ariko nivyo dutegerezwa kugenda twese. Hey, turondere abajeje umutekano. Yeah? Yeah. Super. Ibintu ntibisobanutse neza. Uri kushaka kunyumvisha yuko kuva mu gatondo ayisupa taraza ngaha? Boss, je sinzi yo bagiye. Sawa. So nawe ntarahonyora ngaha nawe nyene. Boss, jewe nariko ndoza imodoka hari inyuma. Sinashoboye kumenya iyo bagiye. C'est pas possible. Ibintu ntivyumvikana. Mviriza. Sishobora kwihangana bino bintu kuko ndabibona n'amaso y'uwanje. Nizo nkuru uri kurambya z'upumbafu sinkeneye kuzumva. Ni gute mwambwiye yuko idigeze ku musozo batotona ngakuri tere. Ibintu byose jiwe nkura ndeka ko uri umukobwa. Mukata n'umusiga wenyene. Muri biki mwebwe. Akazi kabaye kenshi. No mwana singu sinamucunze neza. Akazi gato musiga wenyene. Uri kumbya ngo ndavyuzi gute? Ntaho uzi gute? Hawo ushobora kumbya ngo ndavyuzi ibyo bintu. We ntaho uzi gute? Niwe muntu nizera ngaha ukazumva buhimbire nk'ubwo. Azo kuya amaso kuna ndaba. Nacunze umwana ni muzima iyo bagiye ntahunze. Yirondere. Ariko kubera ikibazo n'icyo ama telefone. Bareke gwane mubonda. Urabura kudatwenga. Kumbura uraryohewe. Sahiri, ikinzanye ni kimwe kandi ndazura kizi. Sahiri ndashaka umwana wanje asubire mu biganza byanje. Ndakwinginze umwana. Tekana, buri kintu cyose kimeze neza. Gerageza wibuke inkuru yacu yakahise ukuntu yari imeze. Je nawe twabaye mu rukundo. Ko munezero utagira ukungana. Francine, amasezerano niyagenga urukundo nyakuri. Nibyukuri, nitwigeze tuyagira mu bibanza byiza. Nitwasohotse mu bubare, nitwagiye mu mahoteli azimvye, inyenyeri 5. Ngo so ndagukomandira kajare, ndakuzanira karagu, hariho twatundi pate de grenouille, ubutako bw'ubukere. Sahiri, ivyo ni vyo nabikera muri no mwanya. Harageze kunyinyoza. Nagerezwa kukwinyoza Sahiri. Wendi baza kugwaya baganza. Ivyo urukundo rwa kahise ubizana muri kubuguti.
wibagiye ko je nawe turamarasamwe. Je nawe tuvukana. Ico nkeneye n'umwana wanje. Umuma kuneza, umuma kunabi. Ico shaka n'umwana. Kandi wibuke neza ko igihe utera imbuto kutigeze uza urabe n'uburyo ibyo wabivye ko vyakunze canke bitakunze. Ubu hariko haragera kumva ko umwana je ashobora kumukurekera. Ntibishoboka. Francine. Ntiwumva ico wanyita. Je ndi umugabo wawe ibihe byose. Ntegera neza. Ujya mu bana ntimuravyara. Mukaje twaravyaranye. Twabanza amaraso. Kuko udahagacira ikintu kizima. Gagana umwana wacu. Ahubwo ndyohewe cyane kuje ngo dushire mu ngivyo twasezeranye. Mu nkuru yacu ya kahise. Turi munsi y'ikigazi, dukikijwe n'imikubi. Ibara rya vira riri hagati yaje nawe. Mama Francine. Kubera ko barigwa ntiwumve. Je nakubye kuva kera. Ndagwa ati raba ingene uraba ukava ngaha. Utwaye no mukobwa wawe. Ndakwereka ikintu kimwe. Witegereje neza. Nubona neza na neza yuko urukundo rw'umwana wanje n'umukobwa wawe rumaze kurengerana. Uba mwiteguriye kugira ngo bashobore kubana. Hamasha niba abana tuzobifata ngo gute wewe. Akasagasema kweri. Sagasema mu muryango. Eske kubera iki ndakubwira ukamenga wewe amatwi yawe yosha n'ibiti. Rekeraho wa mugabo. Ahubwo nta soni ugira. Nta soni ugira ahubwo warazineye. Wowe wubahutse kuza kwinjira mu rugo rwa mwene wanyu n'umugenzi wawe. Ukaza kumwinjirira. Ni utagira soni? Jewe ntavyo kurambira numva bicaha bigaserukana ngaha. Sinumva ico shaka kumbwira jewe. Ivyo birakuraba. Nimba uwo muhungu wawe umubandi nka wewe biragusha. Umva ndakubwire Mama Francine ndagusubiriyemo. Ini manone ko ndaguha. Kari yagusa. Kandi uvyihoje neza. Wasanga ivyo niko ndakubwira ari vy'ukuri kandi byo tugira akamaro. Ariko gusa kimwe umenye neza na neza yuko nivyaramuka bibaye bakabana tuzohungira he. Tuzoca he wewe. Mbeje ngire ndakubaza utaragenda. Gute nova mu rugo rw'umugabo ngo ndiko ndomoka kubera wewe. Nomoka nkande. Kukahe kamaro mfitiye wewe? Kukahe kamaro? Kwivyo wakoze wahejeje. Mbeko bwa mbere wanyumviye, ubu niho wanyumvira. Ntore ndoro mu matwa ahubwo genda ni mugendi yoja. Okay. Reka ndakwereke. Reka ngende. Ariko nagenda kumenyesha yuko igifa cyaburiwe ari mpongo. Ugize ikihe kibazo ko umuntu ujuriye ukamarira ni menshi nta control ufise? Kira wabaye iki? Sinzi ngo ndiko ndarota. Sinzi ko ivyo numvise. Ivyo hari ukuri canke atari ukuri. Ariko kubera ko abavyeyi badutera ibikomere. Kubera ko abavyeyi batera agahinda abana. Mama. Ndakwinginze. Tekano mbwira mama yagize iki? Ira rukundo rwanje reka
none ushaka basi nanje nifate gute imbere yawe? Biragoye ariko reka nanje ndabikubwiye ko nabyumvise. Kandi sinzi byanje naho yo bizoca bigarukira. Urukundo rwacu. Habaye iki gituma uri kuravuga urukundo rwacu? Numvise mama azishwana na papa wawe. Papa wanje? Icyo rero numvise cyane agahinda. Nuko numvise ko papa wawe yabyaranye na mama byara jewe. Nukuvuga ubu tuvugana, je nawe turavukana. Bingira gato. Uri kuvuga yuko wowe uri mushiki wanje? Ego. Bije gute? Bikomotse hehe? Papa wawe yagendanye na mama wanje. Ariko cyane nukubabara kandi nuko papa nanje narinzi. Yitirira ko ari we yambyaye. Atari we. Papa wanje ni papa wawe. Oya, ushaka kuba wumvise nabi. Wumvise nabi she. Amatwi yanje yavyumviye neza. Sindikunda gutwana gatoya. Wabyumvise gute? Wari hehe? Bari he? Jeri bari muhira. Iwanyu? Kandi nta numwe yambonye. Shere ibyo ndiko ndakubwira n'ukuri. Kuko yabatari ukuri. Ntabyo bari kuvugana. Niyo mpamvu shinze niruka kubikubwira. Oya. Sindikunda byumva neza. Papa wanje na mama wawe? No. Mzee! Mzee! Papa! Papa! Papa. Na wewe. Jewe. Papa, na wewe. Jewe biki? Ko natahura ni biki? Wabaye iki? Uhuye n'ingorane zawe ikibazo cyari kigushikiye muri uwo mwanya. Papa, igihe nakwiza imyaka 21 warantoye nk'umuhungu wawe. Untwara mu kabari uranyicarika ati nibaguhera imwe. Mwana wanje ngomba ndakuyagira ijambo ry'abakuru. Umbwira ati buriya mu buzima birasaba yuko umuvyeyi yegereza umwana. Kugira ngo bikunde umwana yugurukira umuvyeyi n'umuvyeyi ashobora kumubwira ikintu cyacu cyose umwana. Ariko shaka umbwire byaguhereye we papa n'urukundo wanyereka kugira ngo umpishe imyaka yose iheze. Byagufasha guteka papa wanje. Sahiri, nizere neza yuko umuvyeyi aje kumbarira wambwiye yuko nakwicaritse ndakubwira ibyo ndakubwira. Nizere ko ibyo nakubariye byose ariko kuri Mufise nta kundi kuri naguhishije no Mufise. Sinzi ko kuranegera. Mufise. Nta kundi kuri nakumwamishije. Yes. Papa uri kata kimwe kimwe wigeze umisha. Yeah. Okay. Mbwira. Francine dufaniki. Niwambye kata kimwe kimwe kuramisha. Tell me, Francine dufaniki. Jeje nzi kuri Francine. Niko nzi ko mukundana ari umushiri wawe. Papa ibi kuravuga, wowe uzukuri no kumbwira ko ibintu biriko biripasa, ukamenya ngo umushiri wanje. Hari kindi kinyega cy'inyuma. No maso yawe biragaragara. Papa mbwiza ukuri.
Francine dufaniki nico shaka kumenya. Je tunamuzi Francine, ico ndamuzi ko Francine niko nzi ko ari umusheri wa mukuru, ari umukunzi wawe. Ico kintu kurabaza ntajo je shaka. Papa je turashwana nuko kwimana yo mwijuru. Papa je turashwana. Ndakubaha nka papa. Sinigenda kubahuka na rimwe. Korako rero. Korako. Nabo kuri Sahil uno munsi ugeze kugirane. Kubana na Francine hanyuma tugaruka ubanze kubana Francine ariko watangwe igikoko. Shirako hanyuma utugenda ubane na Francine. Sawa ntaco. Ndabizi uko ubaha Imana. Ndahirira ku Mana yuko Francine uzikara umushiri wanje vyonyene. Ivyo nzi. Urisiga papa. Ndiko imbere ya sentare. Ndiko ndaburana. Tuburana nawe. Ushaka imburane au parquet. Nta kintu na kimwe uri kurampisha. Yes. Sawa ntaco. Ntubona ko ndiko ndagerageza kubwira ukuri kose ukanka kukumbwira. Ndakwaje icyo fana Francine umye ka dufana ivy'ubusheri n'ubushushu. Nta kibazo. Papa ngoma nkomeze urukundo nawe. Ndanaruno gahanze kwinjira indani. Ariko ikizoza inyuma y'ibi bintu. Papa ntimuzoze kundondera. Uzovyirengere. Ndabikubwiye. Sahiri mwana wanje. Amajambo mbariye bakoze ku mutima. Ego cyane. Muvyo nakubariye byose. Hari ukuri naguhishije. Gusa igihe cyacu hari ubuzima twabayemo. Nicyo twabayemo mutashoboye kubamo. Harimo ibintu by'inkundo byogenda n'abagore babandi. Pere biranashika ugasanga umugore akunze umugabo wundi cyangwa umugabo agakunda umugore wundi. Rero muri ubwo buzima twagiye turacamwo nagiye kwisanga nakundanye na Mama Francine. Bimuka Mama Francine ndamubyaye ku Francine. Ikiyongeye ko niko Mama Francine yari yubatse. Bisigura ko yari afise umugabo. Ariko byagiye guhemuka. Ariko tuvyaranye Francine. Rero taruzi coco. Nakwa kuri naguhishije. Ndakubwire Francine ni mushikawe. Hanyuma ibijanye n'ivy'inkundo na nukuraba ko uzoca ubyifatamwo. Ciwe ndabona ko nta kundi kuri no kubwira. Kuruta kandi mbabarire. Please. Ariko shaka kumbwira yuko mukunzi wanje Francine urukundo rw'ubuzima bwanje. Bibaye ukuri ivyo yabiye ni mushiki wanje. Papa marasamye. Ego cyane. Hamwe n'ico ndasaba imbabarire kandi ntahure. Hari ibintu bigoye cyane. Umuntu adashobora gushira ku mugaragaro. Harimo nk'ibi bibazo biradushikira. Je na Mama Francine. Sahir mwana. Don't touch me! Don't! Francine mukunzi wanje. Urukundo rugizwe n'isezerano. Burya hajya uzobona umwana w'umuhungu canke w'umukobwa arira. Ngo nuko yahebwe n'umuhungu. Ntugiye n'ikindi kintu kiba kiriko kiramuriza. Ni rya sezerano yahabwa ataba yashoboye kuzurizwa. None nawe ivyo uri kurambira nibiki? Kweri
ni ya hemvo iri kuyatumubwira ayo majambo. Mukunzi wanje bisaba nyene uvyakira. Nta mpamvu yo kubandanya mu rukundo nanje. Ubu hari inzitizi nyinshi. Numva twobandanya dukundana gute? Francine, nimba warigeze kumva nugura kano kanwa kanje ndakubwira ko ntandukanye n'abandi bahungu bose, sinariko ndafyina. Sinkeneye gukunda uyu nkunde n'uyu nuriya. Oya, naho vyogenda gute, jewe ntegerezwa kuzuriza isezerano ryanje naguhaye. Naho ico ndagusaba ni kimwe, nyemerera umfashe muri no rugendo twatanguje uko biri kose. Jewe nawe dutegerezwa kubandanya urukundo. Sahiri dushobora kubandanya urukundo nibikunda. Duhagarika urukundo. Hama umwana wanyemereye wamumpaye ga Francine. Je narakubwiye niwe mukobwa mwiza wenyene mbona kuri nose. Niwe rukundo nkeneye mu buzima bwanje. Niwe nkeneye yuko umvyarira ubudapfa bw'izina ryanje. Ndiza neza kuri kwata urugendo ko ndakubwira. Francine, naho mama yohaguruka akava mu kuzimu, papa akaduga nkamubona, sindota ndaguheba utaramvyarira. Ariko nanje nakubwiye ko bidashoboka Francine! 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 Sawa. Ko byase mu ngumureka tubishira mu migere. Ikorera mushenzi kazi. Ikorera. Umve ndakubwira wa mugabo we, nimba ufyina nkeneye umwana w'iwanje, nkeneye umwana w'iwanje kuva uva muhira nawe sinasubiye kumubona. Nimba warishe, nimba warabitse, nimba washizehe, ivyo wewe urimenya. Ico nkeneye n'umwana w'iwanje, kuko wewe ntuzi igise cy'umwana. Jesse zingo ndakwitende. Sinzi ndakwita sheri wanje. Sinzi ndakwita mama Francine. Reka ndakwita mama Francine. Gusa icyo utaruzi niki. Umunsi umwe Sahira mbona aje yaratse, yaraka, yanukiwe. Ashitse ngaha arambwira ivyambwira. Casanga Sahiri aramaze kumenya ukuri. Gusa icyantangaje nariyumviye mbe ninde yo babibwiye uko kuri yo bagukuye hehe kuva aho twagendaniye je nawe ibyago twagiranye je nawe wari bwo beje nk'itabi rero no musi nabona ndiko ndamwitabi ikibiterana nico nyine kuko sinuba sintegera na gato sintegera kuko niyo ndiko ndiyumvira ndibati none nk'uwo mwana wanje ari he bisigura yuko kuva uyo musi ambwira amajambo n'ubu aramukutikisha rero ureke rero kwirgura yanyikisha amajambo untuka umbwira ivyo wishakiye gusa icyo twokora nuko twafata umwanya tukiga ingene dushobora kumvira abantu tukabarondeza gusa barashobora kuba ba urazi ko bari yasoze bikundaniye bishitse abakijaniye bakwibanira ahantu kirabona ko ari bisanzwe none tugirire
urumva wewe uriko uravuga nk'umumengo uriko uvuga ukuri uriko uravuga nk'umumengo birakunezereye umubandi muzima Mama Francine ndakubwiye ngo reka kundenza ugwamo ndavuze ngo nkeneye umwana wiwanje ntamubonye umva kirazira ko ushaka kunkangamira jewe unkangamira mu rugi wanje si bumwe bwa mbere iwawe untuka umbwira uko ushaka mukundenza ijwi ariko ngakizire kusubira kundenza ijwi icitondegwa kuri communication twandika amatangazo tuyaha radio amasamiriza atandukanye aturondeza abana kuko na jewe sindatora neza n'ubwenge bwanje ntiburatahukirwa iyo abana banje iyo bari gusa kimwe urazi ko ari basanzwe bakundanye hari gusanga bararongora ari umugore n'umugabo tusanze ari uko iyo baramahigwe umva rero ndakubwire je ndakubwire icyo utazurabaza je nimutanzi wabonye umunahuna ko bigakunda ubu singihunahunwako ngire ndakubwire ngo umwana w'uwanje ntamubonye tuzopima amazi n'ubufuje nawe urabona mama ndakubwire icyo utaruzi coco aha ni mu rugi wanje gizira uzosubira kuzurankankamira wewe sanga ubwira uja mu wishaki kuri twe sha unagufa kubona basi unakikoresha aho waramirika kuno munsi uri kurigira ta kutajejuwa he kuri umutwe none je nk'ubu ariko anziziki barirongoreye n'amahigwe masa reka bivyarire ivyo nabyo bisigaye nyina wiwe ale tuzohurira kuba dutweremye twese uko ala Sahiri ipige yikomeshe namba muri kumwe ara Francine rukundo rwanje uko niko ivyisi bimeze hariho umwanya w'amarira n'umwanya wo kuryoherwa ikindi kintu wibuke twahinduye ibihe jewe na wewe uno musi wori kurarira nanje ni mu munezero w'amashimwe okwimvira ngo kano gatwengo ntwenze nakiki nyuma y'inyishu nziza tese de grossesse yampaye numva digitangaza kuri inosi numva ata muntu numwe tunganya ingufu kuko ndashitse kuco nari naragusezeraniye ikindi wibuke mu muryango wacu nta muntu yigeza korora indangabeho uyu mwana umugumye uzomuvyara kuko ni wagerageza kumukorora Margaya wowe uzopfuye ariko ni wamuvyara urukundo rwacu iteka ryose ruzoririmba musore akiri urufunguro uze kubashikiriza inzu yabo wongere ubahe n'amahera y'indwi zibiri twari tuhamaze ikindi uca umwereka inzira no muvyeyi
imukura kuri rino raro. Urakoze. Turumvikanye? Yego. Francine, uzugira ibihe vyiza. Haguruka tugende. Akazi karangi. Kubera ko iyo wavuye utahazi, ingo ndakwereka inzira utaha. Uburi harageze ndafise amafaranga waratagase warakuze umwana yarakuze ingo tubane tumurere apfa kuri zirya ngumva z'abagabo ingo genda kwereke iyo dukora ubushura mahasa abana dukurikize baciza uko nawe utoye bahamaga mu rugo rwacu turi kwisiga abagabo b'ingumba urera umwana na jewe amadayimoni yawe ntarakuvamo n'ubu uvuze ngo umudayimoni mubi ntarakuvamo jewe sahiri mfite umudayimoni ndazirikana uko yaba gusengera wewe ivyo byose umudayimoni mubi ubu nyene ubagiye ko je nawe tuvukana cyane tuvukana kubana narakubwiye ko bidashoboka ngo Francine ntiwihendera gatoya ngo mubwira amajambo nkayo kuko icyatumye winjira ngaha nico kiza gutuma udasohoka wahinjiye mu mahoro ariko uva ngaha winjira mu bwami bw'iwacu okay katubirabe niwe Sahiri niwe Sahiri Ko ni Sahiri habaye iki? abantu bajeje umutekano ku rwego rw'igihugu Polisi gwena Sahiri n'umuntu uri mu ruko yemera mabi nagirizwe iki nakoze iki ko je ndi kumwe n'umugore wanje n'umwana iki umugore wande je ndi umugore wawe Fasida kunyihakana none twavyaranye Sahiri ijambo rimwe ryonyene usubira kurenzako urayitanga gusobanura ahubwo nimuze munye ko tugenda je mu mpori bazibire Mumwagirize. nimwashaka ko tugenda nabi tugenda nabi ariko mushatse ko tuvyorosha muze mugende bukebuke oya nemuzamu bazibire Muhora ki boss yagirizwe iki? ushaka uraza tugende mahoro cye tugende nabi bamureka tuvugana basumvikana kandi wibuke ko utagenda wewe nyene Yakoze iki? mwafashwe mwese Meruka tugende Francine mfiriza para urakoze mwana urakoze kumaha ikibondo canje ugira kandi umutima wanje warurushe gaga ndazi mwana ko wabayeho ukuntu utari usanzwe ubaho ariko mugiye gusubizaho umunezero wawe mwana siko kandi umbabarire mwana ubu buzima sibwo nari naguteguriye kuba uyubonye batwaye ni wose wawe ni inkozi y'ikibi yaduteye agahinda kenshi mwana ariko Imana ishimwe ko agiye kuborera mu gasho agiye kwishura ibyaha yakoze tugiye kubaho mu mahoro mwana siko humura mwana kandi naguteguriye bya bindi ukunda tuje dutamuhira ndabiguha ufungure sivyo sinari ntekanye na gato